Iteka n'umunezero nsubire nkusuhuze nkwakaze ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kabiri w'igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nunyemerere nkuhe mwiriwe neza, ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nunyemerere nkuhe mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Tanzania, igihugu ca Uganda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu c'u Rwanda n'igihugu ca Kenya, mwese ndabahaye ikaze ntanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya no hino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'indero, igisata c'inkino, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata ca politike, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'ubutunzi, igisata c'uburimyi n'ubworozi, kumwe yewe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, hama nyene ikayagukusanyiriza ikayagushikiriza yose uko yakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Ico utegerezwa rero gusa nta kindi ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya kamwe ku kandi ku gihe. Ese hari uwomenya kano gasho kari mu Rubirizi? Hari umunyagihugu aherutse kutwandikira atubwira agasho yapfungiwemwo yikeka ko koba kari mu Rubirizi muri komine Mutimbuzi. Ako gasho koba gakorerwamwo amarorerwa, turipfuza kuronka abodufasha kumenya neza ako gasho. Yanditse agira ati: ndagize yambo, nariko nsoma ibijanye n'umuntu mwatabarije mu ntango z'uku kwezi, hari ikintu niyumviriye. Mukore ibishoboka mutohoze mu Rubirizi, ni muri Bujumbura rurare, hariyo agasho katazwi, gashobora kuba ari ak'iperereza canke abandi bantu bakorana n'igipolisi. Ico bikoze abagufata bakujana n'imodoka, ugize Imana ukavayo barongera bakakuvanayo n'imodoka nyene. Ibiberayo biteye amakenga kuko uwo basohoye ntumenye ivyiwe. Aho ni mu gihe no mw'ijoro bashobora gusohora umuntu bakamukoza ico bashaka. Ako gasho kari impande ya dispenseri, aho hantu hasanzwe hari ikirindiro c'igipolisi. Ni ukuvuga ko hari ubusho bubiri butandukanye, kamwe muri bwo abagafungirwamwo bose bafatwa n'abantu bambaye impuzu zisanzwe sivile utamenya abaribo. Uwo basohoye hari igihe akubitwa birenze kandi ntagaruka mu gasho. Hari n'uwuhamagarwa mw'ijoro, ariko kimwe gusa hatari uwuhacunze yambaye umwambaro w'igipolisi, abandi bose bahaza bambaye sivile. Iyi si inkuru numvise, jewe mu mpera z'ukwezi guheze Myandagaro 2023 narapfungiweyo. Igihe mfatwa nari muri ville hagati mu gisagara ca Bujumbura. Nsohotse mvuye muri bata ngeze hanze haje voiture ifise ibiyo bitabona ije kuhahagarara. Jewe nari nasamaye, narakangutswe ndayikubitako nti ushaka kungonga. Havuyeyo abagabo babiri harimwo umwe w'inzobe nyinshi cane, anyishura ngo aho urazi ivyo uvuze n'uwo ubibwira? Nanje nti washaka ntume ungonge. Uwundi ati ntiwumva ko hari babandi nyene baciye banyuriza iyo modoka ku muranga izuba ryaka. Ku bwanje ico gihe niyumvira ko banjanye muri BCR, kubera uwo munsi hafi yaho hari abapolisi bari mu mukwabu wo gufata abakomisiyoneri b'amatelefone. Banjanye uko sinamenye aho ngeze n'aho banjanye. Ntabwo hari muri BCR ariko nibaza ko hari mu Rubirizi. Uwo munsi nyene narasohowe mw'ijoro bambaza ico nashaka gushikako mu majambo navuze. Aho mu gasho nasanzeyo umuntu avuga ko ava i Nyanzarake, ngo yari asanzwe agomba kuja muri Amerika. Yasohowe umunsi bazanye abafashwe bagirizwa kwambara impuzu nk'iz'igisoda. Nta nkuru yiwe nasubiriye kumenya. Mw'ijoro ku wa kane nyene abo bambaye izo mpuzu barasohowe barakubitwa cane numva baboroga. Bababwira ngo murabivuga neza. Ni ukuri nabo nyene ntibagarutse mu gasho. Ico bikoze jewe barampaye ivyo gufungura. Jewe iyo minsi namaze nari mfise ubwoba bwinshi.
inyuma y'indwi niho nabonye wa muntu w'inzobe ansohora anyuriza kamyonete double cabine yera ifise ibiyo bitabona aranjana angejeje ku ruzi Gikoma ambwira ngo mvira mu modoka ariko ubwo busazi bwanyu mubuhagarike muragerageze mutohoze neza ivy'ako gasho muzosanga hariho abanyuruzwa bagacishwamwo turasavye uwomenya kano gasho akamenya n'abahatwara ko yotwandikira muri ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32 4 6 5 5 1 nayo mu yandi makuru kandi nuko igiharo hariko haravugwa imyidogo y'abarimyi b'umuceri bo mu mwonga wa Mukavye inyuma y'amezi 3 imirima yabo y'imiceri itavomerwa abarimyi b'imiceri bo mu mwonga wa Mukavye muri komine Giharo mu ntara ya Rutana no kuvuga mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi bavuga ko bababajwe n'inyifato y'uwurongoye ishirahamwe ryabo yagirizwa kuba yarazibiye amazi yaragenewe mu bisanzwe kuvomera imirima yabo y'imiceri ku bw'abarimyi b'imiceri b'Igiharo baragomwa batazira Savyinyo yarazibiye amazi yo mu bice bine vyitwa OCB kuva mu kwezi kwa Mukakaro hadatanze insiguro na ntoya ibice OCB 10, 11, 12 n'13 birimwa n'abarimyi b'imiceri barenga amajana 8 birabuze amazi yo kuvomera ivyatumye imirima yabo yuma nk'uko bitomorwa n'umwe muri abo barimyi b'umuceri ku bwabo baramwitwariye kwa musitanteri wa komine Giharo Lydia Nihimbazwe n'umukuru w'igendereza muri iyo komine ariko nta muti watowe inyifato ya baragomwa isigurwa n'ukuntu hashigikiwe n'indongozi ya CNDD FDD muri zone Giharo ariwe yitwa Alexis Baraguma nawe nyene ari umufundi w'indimo muri iyo zone bisigurwa n'abo barimyi b'umuceri ku bwabo iyo ndongozi ya CNDD FDD yafashe ingingo y'uko baragomwa hashirwa ku burongozi bw'ishirahamwe ryabo kugira ngo abasubize inyuma yoba yaranagurishije imashini zibiri z'iryo shirahamwe ryabo mu nyuma yategetse ko umurimyi w'umuceri wese atanga ibiro 5 vy'umuceri uko bimbuye kandi nta muntu n'umwe afise uruhusha rwo kubaza ikibazo kijanye n'ico amafaranga azova muri uwo muceri wegeranywa agenewe uko akaba ari kirindi soko ryegereye iyo dosiye rishikiriza abo barimyi b'imiceri bakaba basaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kubatabara kugira ngo baronke amazi gutyo bakize imirima yabo na mikeya muri ntwarane guheze ingingo yo kwirukana abarimyi b'imiceri mu myonga 5 yo muri komine Giharo yari yafashwe imbere y'uko isubirwamwo intwaro yari yatangaje ko iyo myonga 5 ariyo Mukavye Mazimero Gatonga Kinwa ndetse na Nyamikungu yategerezwa guhabwa Sosumo ihinguriro rikora rikanadandaza isukari mu ntumbero yo kwagura indimo z'ibikaju bivamwo isukari nayo kandi kunyuruza gusesagura ubutunzi hamwe no gukwepa amakori n'amatagisi twabigize umurongo utukura ivyo akaba ari ivy'umushikiranganje Martin Teretse mu vyajejwe harimwo iterambere rusangi yabwiye abashinga amateka kuwa 20 Nyakanga aho yariko yishura ku bibazo vyabo bijanye n'ubutunzi mu makomine akaba yaragize ati umuntu agiye muri fraude yaba kubiva hanze fraude douanienne umuntu agiye muri fraude yaba kubiva hanze canke ivyo mu gihugu hagati yaba amakori n'amatagisi vyaba ivya OBR canke ibindi twavuze ko ivyo hari umurongo utukura kandi ngo nta kuraba urugero rw'ivyo umuntu yanyuruje avuga ko caba ikiro kimwe itoni canke ikamyo ngo bose nta kubihanganira birya vyo kunyuruza no gukwepesha itunga ry'igihugu na cane cane ivy'amakomine n'urugamba turimwo kandi turashima ko inama nshingamateka mudushigikira uko akaba ariko Martin Teretse yavuze uwo mushikiranganje akaba yaramenyesheje ko abagenduzi mu bushikiranganje baguma mu matohoza buri munsi mu makomine yose kuko ngo bisaba ivyemezo kugira ngo umuntu ahanwe umushikiranganje Martin Teretse akaba yarasavye ahubwo abashinga amateka n'abarundi kumufasha mu kuza baramuha amakuru ngo mpaka abasuma batujijwe kuko ngo abantu bamwe barataye ubuntu ngo bisaba kubaragira nk'imene
Abasitanteri batari bake n'abandi bajejwe amabanga batari bake baramaze gusezererwa mu kazi bazize kunyuruza ibiturire ndetse n'ayandi manyanga atandukanye kandi hari n'abaca bapfungwa inyuma yo gukurwa. Gira akajambo mubwiye uwo mushikiranganji. Ngaha rero hakaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye. Ndakwifurije kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura ndetse no kugira umunsi mwiza.